Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Fabilove ninde muntu mu Burundi woba wemera kuri hip hop? Na uhari abayizi ni bande umanza kuraba ni bande Fariyazi niwo muntu gushika kuri no muntu utashobora kubona ati umuntu vraiment ndashobora kwicarana nawe nk'umu rapper sawa Fariyazi mugabo asigaye bose suba ko badakora hip hop barayizi mugabo nta gukreya bashaka kujya gukreya yani sinze kuvyumva ukreya ikintu ciwawe donc uzane kashe yiwawe cyanke ugira ibintu vy'ubuhinga numva no musi wahindutse urimba ibigenda porepore urimba ibinyaruka urimba ibimeze gute donc uhinduke ico rero nico mba nkeneye rero Fizo niwo muntu nabandi barabizi vraiment ariho za Ovadu ariho bande ba Prince bajya ba Prizy benshi bariho abazi hip hop mugabo kumbwira ati ninde muntu nemera kuri hip hop naza ngaho ko vraiment nawe uhari nawe ntiwiyemera donc wambajije uwo nemera jewe ntiwambwiye jewe kwanza ko nishiramwe wambajije uwundi je ndiyemera ubwanje yo mba niyemera simba nabikubwiye wangu kuri Fabilove nta muntu yemera mu Burundi akora hip hop ni Fabilove yavyivugiye ni Fabilove mwavyumvise yabishikirije ikene naco igituma atawe nemera ni kubera atawogira ivyo ntokora uzokora ivyo ntoshobora sawa wonzoca ndamwemera muga mu gihe abandi bose babigire ivyo bakora nkabishobora urumva none noce ndakwemerera igigashaho ndakwemera gusa kurapa nta uravyumva ibikorwa mu Burundi byose Fabilove yo bishobora nta numwe arakora ikintu Fabilove atoshobora nico gituma muri hip hop mu Burundi abona ko yoba akiri wa mbere niko Fabilove yaje kubivuga ni wavyivugiye sije ndabivuze ndiko sura mu byo Fabilove yavuze reka tugende mu tubazo utuntu n'utundi dutandukanye kuri Fabilove uri mu muziki w'u Burundi kuva mu 2012 muri carrière solo aho umuziki w'u Burundi wari uri kuva muri 2012 gushika ubu ni caye kintu ubona coba wovuga ati iki kintu carahindutse koko mu muziki ndundi icyahindutse sinzi ko wabimbajije muri côté négatif cyangwa kuri côté positif côté zose c'est mieux zose novuga yuko icyambere na mbere en 2012 byari byoroshe gutera imbere umwanya mutoyi byari byoroshe wapfa kuba uzi ubuhinga naco itubana kubwiye yuko jewe sinaciye mu underground nabikubwiye ve igituma nabikubwiye ivyo donc narazanye ikintu aho nyene uzanye ikintu cy'ubuhinga deja vraiment wacugirako muga kuri no munota harabana bazi kuririmba mugabo araririmba vraiment ugasanga impano yiwe ntibayipromotinze urumva ugasanga abajournaliste cyangwa promoters bako promotinga amasantima yabo urumva donc ndakeneye yuko rero vyoba nka 2012 ubushoboye bamupromotinga udashoboye nawe mupoesha hariya kubera nta bintu vy'ikijamajama mu kazi ivyo naye nivyo vyisha Burundi hanyuma tuje mu bindi vyo gutera imbere navyo gutera imbere novuga yuko vyarateye imbere kubera ko kira twa dufise abarinzi bakeye kandi novuga yuko ubuhinga bwariyongereye bwari umuntu ashobora kuririmbira indirimbo vraiment kumva umenga ni Justin Bieber ibereye ngaho amubire nabayitwa sindamuzi vraiment sindamuzi kandi nawe sinzi ko yobanzi muga yitwa kama ngo ni Nelson B afise indirimbo yitwa Destination je nkiyumva vraiment nanzi yuko ku radio yose baza kuyikorera promotion ngira imwe sinzi gushika kuri no munsi ngira nta feedback araro kubera iki rero en 2012 uko ibintu vyari bimeze nuko ufise ubuhinga vyategerezwa guca biduga rero no munsi hari abantu bafise ubuhinga bwinshi naho ibintu batabishira imbere cyane ngo ufise ubuhinga bari watera imbere icokogwa kugira ngo abo bafise ubuhinga batera imbere ni cahe icokogwa kwanza no ku changing mind abantu ba promoters ba changing mind nta kintu cyo ufata ngo uri kuri promotinga ngo umuntu ngo kubera micana kwirigara cyangwa kuba mu gifana cyangwa kubera ko ngo donc ubona afise amarare no mu promotinge sero ico yakoze urabe ico yakoze urabe ivyo yaba yavuzemwo cyanke donc ubuhinga bwo baburimwo kuko bizodufasha ejo mu étranger ni azanga mu Burundi azovuga ati abarundi barashoboye mugabo ushoboye kuzana mu rapper hariho bihora biba ugasanga uzanye mu rapper avuye ahantu hanze bamusaba ati bashaka kugira show irimwe abandi ba rapper usanga bagiye gutora wa muntu
nta n'ubuhinga afise nta n'ikintu na kimwe wa muntu agaca vino atugaya ngira bimwe bimwe mwarabibonye yuko hariho nabe bavuye no bavuga ngo yakoranye na Darasa igihe yazino yavuye no bavuga ngo yakoranye n'aba upcoming kubera iki yabona nta muntu amuvumbura juste rero nashaka kubabwira yuko fo gushira neza igihugu imbere donc n'uzova hanze abona ati je vraiment no kuri mu Burundi nibuze yani nibuze urumva hamwe vino akurondera ko contact pana kare uzimuronderako ahanini nico nashaka kuvuga tubazo turabandanya utuntu n'utundi Fabilove arafise umukunzi noshika ngaha ntaramuronka no narabuze kabisa ndamufise Fabilove arubatse canke n'umukunzi nyene wa Cana Musigo yasinubatse n'umukunzi tu umukunzi yo yaba nari nubatse nakubwiye ko mfise umugore mbwa wambajije umukunzi nakubwiye ko ndamufise umukunzi Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.